tuvuga ngo umuntu n'uwundi mu kwerekana ko ari uyundi jewe uwundi ndi kugira ngo gituma avuga ngo abandi abandi ngo kugira rero ngo twishire mu kibanza c'abandi mu gufashanya ukwikora ko rero naho ngo ni nkuko wabaye ingingo y'umubiri wawe ukabuzi ko ingingo y'umubiri wawe ariwe ushobora kuyikoresha ukavuga niba ari ukuboko utireka ndakumanure cyangwa ndakumanike iyo umuntu yaravuze ko ashaka kukwikora ko aba yerekanye ko afite icyizere 100% ko udashobora kumwankira kumufasha icyo yoba yifuza ko umufasha ntaho nikora rero wamaze kuvuga ko umuntu ari wundi ubona ko umuntu ari nkawe avuga ati kubera rero uri jewe iyo nagufise simba mfise aho no kwikora kuko naho nyene wowe uri ingingo y'umubiri urumva nafise ukuboko sinoronka hano nikora ni nayo majambo anini niyo dukoresha ko muri tazi insiguro iyo bavuze ngo umuntu n'uwundi ni ikintu gikomeye cyane cerekana ko umuntu ari uwundi umuntu ni uwundi ivyo rero navyo ntibishobora gukunda tutigenza ubuntu nkuko kwigenga ubuntu rero niho duharanira guha umunezero abandi canke kubona ari abantu banezerewe no kubaho kwacu. Kazoza FM, be your own boss.